Ndabaramukije cyane amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye hose. Uyu munsi ngomba tuvugane ikintu kimwe baje, kandi ikintu giteye umubabaro udasanzwe ku Barundi. Jewe sinkunze kwivanga mu bintu by'ama industry by'imiziki yo mu Burundi, ntibirasobanura yuko tudakurikirana uko ibintu biba bimeze. Donc ndi hano ngomba kuvuga ku kintu cyaraye kibaye kuri Kiriku na Double J mu Rwanda. Kijya kintu cyarambabaje, kirambabaza, kirasubira kirambabaza. Ukuntu ushobora kuba uri kuri stage hanyuma uri kuraririmba indirimbo yawe, umu DJ hariya akaca kuvangira akagushiriramwo indirimbo y'uwundi musani kandi yakubonye neza neza kuri stage. Kijya kintu nubwo habayeho ujya muririmbyi yo mu Rwanda namba bamwita Yago namba bamwitande, yabaye kwisobanura ngo urumva ngo byabaye jewe ngo nta kintu na kimwe ngo narinzi, ngo nta kintu na kimwe jewe nashoboye gupanga muri bijya, ngo ni ibintu gusa yafuye kubona biba. No, bijya bintu byari byateguwe, bijya bintu byari byapanzwe, bijya bintu bari babiteguye neza. Tureke kuza turahendana. Kubera iki kuri stage hariho abiwabo, abanyarwanda biwabo, bose barakoze neza, bose bararirimbye, bose ibintu biragenda neza. Mugabo hageze ko Kiriku na Double J baja kuri stage, mwarabonye bijya bintu byahabaye. Ni ibintu biteye isoni, ni ibintu bikomeye cyane byashoboye kuba. Uri kuraririmba indirimbo yawe bakaca bakuvangira iyindi ndirimbo y'uwundi musani, bakagukura muri mood. Hanyuma uyu munsi akaza kudusobanurira ku social media ngo jewe ngo bijya bintu ngo ntavyo narinzi, ngo ndasaba imbabazi ngo abarundi bose ngo bambabarire. Ibintu akabifata ibintu biri simple, kandi yaraye amaramaje abaririmbyi bo mu Burundi, yaraye amaramaje abaririmbyi bo mu Burundi ari nawe yabatumyeko. Wumva atari ikintu bari bateguye ati nimwabona Kiriku canke Double J buriye kuri stage muzoce mukora ukuntu nubwo yashase kwigovyo. Bijya bintu yarabizi neza cyane, kuko iyo biba byari kuba no ku bandi bantu. Umuntu umaze kumutumira akakubera umushitsi, uririnda akadefo kose kamubako, kubera ko uvuga ati hamwe yo hoba defo kuri we byoboneka nabi. Rero reka niyubare, nsubire niyubare kugira ngo ibintu biheze bigende neza. Ariko we acararekerana, umu DJ yagenda gushiramo yindi ndirimbo. Eske ujya mu DJ nta maso yari afise? Ntiyabona ko Kiriku ari kuri stage? Ntiyabona ko Double J ari kuri stage? Kandi byabaye kabiri. Double J ari kuri stage ariko araririmba, aca aramuvangira indirimbo. Double J abaravuye kuri stage, haja ko Kiriku aragiye ko aca arasubira kandi aramuvangira. Ikintu nashimiye Kiriku murakeze, Kiriku ni umwana mwiza cyane, kubera ko ntabwo yashase kurya umuntu, yaciye amubwiriraho imbere y'abantu kuri stage nyene. Kubera yabikoreye kuri stage, nawe amubwira ko atari byiza ibintu yagize, ibintu yakoze yaciye amubwiriraho. Kiriku yarakoze neza cyane. Hama twebwe twabona abanyarwanda baraje mu Burundi, mu kuja kuri airport ko bakiruka menga ni imana zikorose, sinzi iyo zivuye, umenga n'aba diaspora baje ukuntu. Ndabyo ukuntu bakiriye aba bakobwa babiri baheruka kuja mu Burundi. Nabonye ntuze Landry Promoter ariwe yagiye kubakira ku kibuga cy'indege, babakirana amashogwe, bakabakira egome ntawe byanze kwera bari batumiwe, kandi umushitsi ukwiye kumwakira neza. Ariko sometimes twebwe abarundi nitwe twisuzuguza. Twe tugiye iwabo mu Rwanda ucumenga ni ibintu biri simple, umenga sinzi iyo tuvundurutse tupfa, ucumenga nta gaciro dufise.
mugabo bo baje mu Burundi tubaha icubahiro cyose tukabaha agaciro. Mwebwe mugaca mumva za interview zabo, abarundi n'abana beza, abarundi bafise imitima myiza, abarundi barakirana neza, natwe rero tugaca tubishira mu bwenge ati no kuduhayagiza. Bariko baratugaya. Bariko baratugaya. Nubwo ntazi ibintu byo kwinjira mu industry y'imiziki cyane, ariko turabikurikirana mu marezo social. Turabona ingene ibintu biko biragenda. Umuririmbyi aje mu Burundi avuye mu Rwanda, turakurikirana. Tukabona uburyo bamwakiriye. Tukabona ingene ibintu byagenze neza. Ariko va mu Burundi uje mu Rwanda. Nta n'umunsi turabona mu marezo social umuririmbyi yagiye mu Rwanda ngo yakiriwe n'amashurwe, ngo ama TV online yagiye kumutegera wapi. Ariko twebwe ama TV online yarabaye menshi mu gihugu. Umuntu yiyumviriye gusa gukora TV online direct, akreya page, yamara kuyikreya akacagira mirimo yo kurondera abafans, amaze kubaronka ababonye ko ibintu byose bigenze neza. Ahasigaye rero acatangura kuza ariha ubutumire atahawe. Umuririmbyi yaza avuye mu Rwanda akaba wa mbere gushika kuri airport, akaja kumutegera, akamubazagiza kugira ngo aronke gusa ingene bakurikirana page yiwe, ingene bakurikirana YouTube yiwe, ingene aronka za views. Ibyo byose ntabwo ari bibi, dukoresha abarundi dukoresha ibi bintu. Mwibaza ko biherera? Ntibiherera mu marezo social. Rezo social zijako abantu benshi, zijako isi yose. Iyo habaye nk'ikintu cya postinzo kuri rezo social, abantu benshi barakibona, ibihugu byinshi birakibona. Nukuvuga ko cyaba cyiza canke kibi kiraboneka. Turi kumwe. Ijya stage ukuntu bamara amajekiri kuna daboji, baca barabishira kuri rezo social, byarabonetse ko kiri kuna daboji baba maramarije hehe mu Rwanda. Twige rero abarundi kwikunda natwe.